rugira kuva mu ijoro hose nimuyage rugira we yaduhaye umukandida
himbazwa mana nzima, we mushobora vyose, abarundi bose nibahagize izina ryawe kuko uri ubuntu ntangere. Ku izina ry'abagumyabanga bose n'abagumyabanga nyene bahisemo ko igihe cyose ukwezi gutashe bokwama baninaza Imana ku vyiza ikorera Uburundi, kutwuhirira mu kwezi, kudusimbisha kanga aho abarundi bahejeje kwitera iteka ryo kwinagura mu gutora mu mahoro n'ituze indongozi nshasha zigiye kurongora Uburundi mu nzego z'igihugu n'amakomine. Ni kandi akanyamuneza kabirya kuko uno munsi twisize ubundi bwiza buvuye mu nteguro y'Imana ku Burundi. Ni umunsi udasanzwe kuko ku kwezi twateguye kumarana iminsi 3 mu bumwe bw'umuryango w'abemera Imana mu madini atandukanye. Iki murazi ko ari imboneka rimwe mu gihugu cyacu, kandi ni igikorwa kimaze kwerekana icyo kimaze mu bumwe no mu mibano y'amadini atandukanye ari mu gihugu cyacu. Tuje rero tuzanwe n'ijambo ryo kwemeza ko koko Imana yishura amasengesho y'abasavyi babo. Babatambira Imana bo mu Kayanza ka Gatara bati twarasenze turumvigwa, twarasenze turumvigwa, twarasenze turumvigwa, none Imana irabikoze. Imana yarayibikoze. Amasengesho yacu yo ngaha ku mugwa mukuru wa politike yarakiriwe. Imana ninahazwe mwijuru. Bubahwa mwese mwaje kwifatana natwe muri iki gisabisho. Ukwemera kwacu niko kwatumye dusezeranira Imana ko tuyihaye ikibanza ca mbere mu mugambwe CNDD-FDD. Nuko kwemera kwatumye abarundi twese twemeza gushira indongozi zacu mu minwe y'Imana imbere yo gutangura amabanga. Nuko kwemera kwatumye Imana igira ikibanza ca mbere mu Burundi. Imana rero ubiriganje mu gihugu cacu. Erega nanone uko kwemera niko shimikiro nyaryo y'ivyo twizeye n'uburyo bwo kumenya ibiriho tutabona, nkuko tubisoma mu ikete umutumwa Paul yandikiye abahebereyi kigabane ca 11 ku murongo wa mbere. Abarundi ubu turemera ko Imana izira twereka ivyiza amaso yacu atari bwabone. Uko kwemera niko gutuma dushingira intahe Imana yacu uko bukeye uko bwije. Niho kwatumye uno munsi dukorana, kuko turemera ko duhagaze ku ijambo ry'Imana. Duhagaze ku ijambo koko, twemeza ko Imana iguma itwishura ku masengesho yacu. Nico gituma n'ubu nguma ndabahimiriza gusenga no gukenguruka, kuko gusaba no guhozako. Ugusenga kwacu kwatubereye kirumara kubera kwajanye no kwemera, kwizigira n'urukundo. Iyo bitaba ivyo Imana ntiyari kwakira ivyo tuyisaba. None raba Imana nyene yarazibiye n'ikiza c'umugera wa corona, dutunganya amatora kandi tuyajamwo atamutima usimba. None hari ikindi kimenyetso dukeneye cyo kumenya ko Imana iri kumwe natwe. Ivyo vyose kubera iki? Ivyo vyose kubera amasengesho yacu. Ugusengera hamwe biratwubaka kandi bigashimangira ubumwe abarundi dufitaniye mu Mana. Erega n'abemera ba kera niko vyari bimeze. Barasenga, bagasaba bizigiye kandi bakagabana. Na twebwe niko kuko. Erega kwemera nkuko tubisoma mu nkuru nziza niko kwatumye na Nowa yubaha Imana, akubaka ubwato bwo kurokora umuryango wiwe mu gihe yabarirwa n'Imana ibitari bwaboneke. None tweho
uko kwemera siko kwatumye twitunganiriza amatora mu bukene bwacu, kandi tukabishobora kuko Imana yari yatwibiye akabanga ko hari bizoba ku isi amaso yacu atari bwabone. Hari aho twari bwabone indege z'isi yose zihagaze atawukiramutse uwundi, noneho turavyiboneye kandi Imana yarakinze. Ukwemera niko kwatumye Aburahamu agamburuka mu gihe yahamagarwa akagenda mu gihugu yari yagenewe kuzotorana, kandi yagenda atazi yaja. Ukwemera niko kwamutumye aja kugerera nk'umunyamahanga mu gihugu yasezeraniwe, abana mw'ihema na Isaki na Yakobo basamuragwa nkawe biryo sezerano. None tweho suko kwemera kwatumye abene gihugu bateba bakiroha kugira ngo igihugu kironka amahoro na demokrasi, batagira uburyo n'ubuhinga, ariko Imana ikabafasha bagaheza urwo rugamba ata murundi atsinze uwundi, ahubwo hatsinzwe agatima kabi kari karanyoshe igihugu cacu. Ukwemera kandi niko kwatumye Musa ahamariye gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agahitamwo kugoranwa n'igihugu c'Imana. Natwe nuko kwemera kwatumye twanka kwitwa abaja b'abakoroni ngo nuko batunze, duhitamwo kwibeshaho mu bumwe bwacu. Ukwemera kwacu niho kwatumye Imana iturabagiza, niko kwatumye tuza ngaha gukenguruka, kuko muri CNDD-FDD turazi ko atavyikora, vyose bikorwa n'Uhoraho akabikomeza. None rero muze twese dukengurukira Imana tuvuga tuti: ewe mugenzi nkunda, haguruka dutambire iyo Mana, kuko nta yindi yo gushimira, nta yindi Mana jewe nzotambira. Baririmbira Mana mwikore mugaho, mubyinire iyo Mana, kuko nta yindi yo gushimirwa. Nta yindi Mana jewe nzotambira. Iyo Mana yadukunze niyo nzotambira. Bavukanye Barundi bene wacu, nshuti mwaje kwifatanya natwe mu bukengurutsi bwacu, iyo Mana dusenga irakomeye. Reka tuyisenge dufise ukwemera no kwizigira. Twebwe Abarundi bemera Imana, ico tuzi nuko dufise umuhango, kuko na Yezu yatwibiye akabanga ati: ivyo muzosaba mu gisabisho vyose uko bingana kose, mukabisabana ukwemera, muzobironka. Tubisanga muri Matayo 21 agarongo ka 22. Arongera kandi akabihamiriza ati: nukuri ndabibabwiye kandi ko hano ku isi abantu babiri bashize hamwe bagasaba, ico basavye cose Dawe wo mwijuru azokibaha. Tubisanga muri Matayo 18 ku karongo ka 19. Uwo Dawe wo mwijuru avuga numwe Dawe wa twese, numwe Yezu yabwira igihe yazura Lazaro ati: sindabivuze kuko nziko utanyumvira, ndabivuze kugira ngo irishengero rinkikije ryemere ribone ko ari wewe ubikora. Ni Imana ibikora koko. None ko dufise uwo muhango, twobuzwa n'iki gusenga? Turazi ko Imana izi neza imigambi yaduteguriye, si imigambi y'amarushwa, ni imigambi y'amahoro, kugira ngo iduhe kazoza no kwizigira. Tubisanga muri Yeremiya igice kigabane ca 29 ku karongo ka 11. Imana yarakatwibiye iti: muzonyambaza, muzoza munsenge, nanje nzobumva, muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose. Tubisanga muri Yeremiya ikigabane ca 29 kuva ku murongo wa 12 gushika ku wa 13. Ariko rero
hari aho dusaba ntituronke kubera dusaba nabi, dufise ukwemera guke. Erega na Yezu mu gukiza yavuga ati genda ukwemera kwawe kuragukijije. Dusabe rero dufise ukwemera, ahandi hoho tuhava dutaha zirayoye, tugataha zirayoye tukamera nk'abahungu ba Zebede nyina yasabira ivyicaro. Yezu yaciye ababwira ati ntimuzi ivyo musaba, baciye bataha zirayoye. Uwusaba neza si uwisabira, nk'uko tubisoma muri Yohani 7:18. Uwuvuga ivyo yigeneye aba yironderera icubahiro, ariko uronderera icubahiro uwamutumye ariyo Mana niwe w'ubutungane, kandi nta kugabitanya kuri muri we. Mu gusaba Imana dufate ukarorero ka Marika na mu bugarire. Yabonye bene urubanza baherewe kubera ukwemera kwiwe, kandi ko atironderera inyungu ziwe, nticabujije ko ategura abateretsi ati caza kuvuga muragikora. Kandi Yezu yarahejeje kumuvundereza avuga ngo twe nawe bidutwaye iki? Aha rero bavukanye tuvyumve neza, ntitwaje kwisabira, twaje gusabira igihugu cacu, twaje gusabira abarundi bose. Reka rero mu gishingo cabo twe twashoboye kuhishikira dukenguruke, hanyuma twongeze. Nimuze dusaba n'ukwemera, ukwizigira n'urukundo, nk'uko mutumwa Paul abitwigisha aciye mu Banyekorinto ati none rero ibigumaho ni bitatu: ukwemera, ukwizigira n'urukundo. Ariko ikibiheta vyose n'urukundo. Urwo rukundo niwo rwaduhamagaye ngo dusengere hamwe mu madini atandukanye no mu budasa bwacu mu kwemera. Nimuze rero dushire hamwe, twongere tuninahaza Imana hamwe. Erega n'ikigongwe turagishaka, kuko keshi turatsitagurika turondera ibitaja ntibize. Nico gituma nk'uko Yezu wenyene abitwigisha ati iyo muhagaze muriko murasenga, hari ako mufitiye umuntu, murekurire kugira ngo so wanyu ari mwijuru abarekurire namwe ibicumuro vyanyu. Tubisanga muri Mariko 11:25. Bitabaye uko ingabanwa turindiriye yohava iba niyo mpezi. Muheza mukita mu mitongano no mu ntambara. Ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ariko ntimugabana kuko musaba nabi, mugashaka ivyo musesagurira mu bibahimbara. Tubisaba muri Yakobo 4:4 kuva ku murongo wa 2 gushika ku wa 3. Twebwe rero ko twajaha dusabe neza, dusabe umutima mweranda atwurukireko, na cane cane ko ejo bundi tuzokwibuka Pantekoti, aho umutima mweranda yaza kubatumwa, kandi aduha umutima w'ubwenge bumwe butuma turemesha amahoro, twengengana kandi twubaha. Ubwo nibwo buzodushikana ku bikorwa vyiza Imana ikunda. Ni kuri ico civuzo nashaka kumenyesha ko twuguruye icese igikorane mpuzamadini cyateguwe n'umugambwe CNDD-FDD kuva kuri igerekerezo rya 28 gushika kwa 30 Rusama umwaka wa 2020. Murakoze. Imana nge n'amahoro ibagumeze ikiganza cayo, tugira amahoro ava kuri yo.